uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Mwaramutse mwese canke mwiriwe. Ejo bundi nakoze video imwe yari ico bita reaction video, no kuvuga nariko ndavuga kuri video undi muntu yakoze, hanyuma haca haza umuntu ashira commentaire canke comment ntashoboye gutahura, avuga ngo uzopfa nka Buyoya ntituzokwibuka. Sinamenye ko yashatse kuvuga jewe canke uwo wundi muntu nariko ndavuga ivyo yavuze. Uko biri kose vyanteye kwiyumvira, avuze uko naciye ntangura kwiyumvira ingene abantu batwaye Uburundi bagiye bapfa. Wanashakana na muntu naramwishuye ndamubwira nti Buyoya yapfuye afise imyaka 70 n'ingahe, benshi bapfa bari munsi yiyo, yapfuiriye mu gihugu cy'Ubufaransa, baramuhamba, benshi barapfa bakabura ikibahamba. Nibaza ko yasize famille yabasigiye ikintu barya, benshi barapfa bagasiga abana bashonje. Ariko sico nashaka kuvuga ko, nashaka kuvuga ko maze kuraba ntangwe kuvyiyumvira, narasinziye ndiyumvira, nararyama ndiyumvira, nsanga abantu batwaye Burundi mu bisanzwe benshi bagiye bapfa bakiri bato. Aba rero aya mafoto ubona ngaha n'abantu batwaye Uburundi kuva novuga bwikukiye, nubwo uwa mbere yabutwaye imbere yuko bwikukira, aranashika n'igihe bwikukira no kurenza hejuru. Ndaja kugaruka ku matariki niyo nashika, ariko ntara mu ncamake ku muntu afise umwanya wo kuja kuraba ido nido, ndashaka kubicako ku mayange. Uyu yari uwo bita, uyu niwe yari umwami wa mbere, ya mwami ni wa kabiri yari umwami. Bose novuga ko batwaye imbere ya umwe yatwaye imbere ya independence, uwundi atwara inyuma ya independence, mugabo nibo bami babiri muri aba bose tubona. Uwo wa mbere rero ni umwambutsa, bamwita mwambutsa, umwami mwambutsa canke umwambutsa wa kane ariwe bita Bangiricenge, mwambutsa wa kane Bangiricenge. Uwa kabiri bamwe sinza kubavuga ko uwa kabiri niwe yaciye amukurikira, ariwe Ntare wa gatanu, intare y'u Burundi, bita Karori Ndizeye canke Charles Ndizeye. Hanyuma uwukwirikira ni umuganwa Rudoviko Rwagasore. Sinja kumuvuga ko cyane kubera nubwo yarakomeye ntabwo yitwa uwatwaye, cyo kimwe na Bangendandumwe, bari aba premier ministre, abashikiranganje ba mbere canke abashikirangoma, ariko hatwara aba bami. Uwo nsimbira ko ni Michel Micombero, usibye ko na Rwagasore umuntu yavuga ko nawe nyene yapfuye akiri muto n'aba bose, ariko aba bose bapfuye bakibato. Umuntu asimbira kuri uyu Michel Micombero, Capitaine Michel Micombero, hanyuma Yohani Batista Bagaza, Jean Baptiste Bagaza, Petero Buyoya, Pierre Buyoya, hanyuma Melchior Ndadaye, Cyprien Ntajyamira. Ndaja gusimba Sylvestre Ntibantunganya uri ku murongo wa kabiri, ugira gatatu. Hanyuma ugira kane ku murongo wa kabiri ni Domitien Ndayizeye, nawe yenda ndaja kumusimba kubera aba baracariho. Hanyuma ncasimbira kuri Petro Nkurunziza. Muri make rero nja kuvuga kuri aba bami babiri, ndasimba Rwagasore kumuvuga ko vyinshi, hanyuma ncija kuri Micombero, Buyoya, Bagaza n'abakurikira. Ndabivuze rero kubera urumva vyanteye kwiyumvira ingene aba bantu bomenga Uburundi uhawe gutwara busa n'ubuvumwe, mbega usa nuko ugiye kwiroha ku ruhama cyangwa cy'Abanyarwanda. Duhera kuri uyu mwami wa mbere. Uyu mwami wa mbere no kuvuga igihe haba independence, niwe yari umwami w'u Burundi. Yavutse kera cyane mu kwezi kwa gatanu tariki 6 ndibaza 1912. Urumva hari kera, hari tukiri ku gikoroni. Hanyuma yagiye gutwara Uburundi kuva ku itariki 16 z'ukwa 12 ndibaza muri Decembre 2015, afise imyaka 3 gusa. Wavuga ziti kuki no kubera mu Burundi iyo umwami apfuye, nkore ico kiyumenga bavuga ngo atanze, ariho imvugo bakoresha ibwami, iyo atanze
igikomangoma kuvuga umuganwa yobaye umwami n'ubundi yaca mukurikira ubwo nyene ntibarindira ngo akure yaca yitwa umwami haba hariho abantu ibwami bashinzwe kumufasha kuyobora igihugu uwo rero yatwaye afise imyaka 3 urumva kubera se Mutaga wa kane Mbikije yarapfuye canke yaraseze yaratanze rero uwo yatwaye gushika 1966 aho niho yatwaye umva yatwaye imyaka myinshi yo ku Kibirigi uko biri kose hanyuma yagiye gupfa yahunze harakatangwa havuye mu myaka 30 na kangahe ya independence habaye akavuyo mu Burundi vy'abahutu vy'abatutsi sinobivuga ko cyane sivyo byanzindukanye no musi hanyuma arahunga umenga ngo aciye muri Congo atera mu Buswisse muri Switzerland niyo yaguye bamwe bavuga ko yarwaye ingwara ya kansere mugabo yapfiriye mu Buswisse mu kwa gatatu 1977 urumva ko yavutse muri 12 afa 77 afise imyaka 65 novuga ko ari n'imiburiburi yaraburiye gatoyi n'ubu imyaka ya nyuma novuga ko itari imeze neza kubera yari mu buhungiro kandi igihugu cyariko kitabagurika akiraba arabura n'abana wanashaka ndaja kubishikako hanyuma mu mirongo akize byo kubura ndibaza ko ivyo abantu bapfuye muri iyo myaka umuntu yorondera uwundi mwanya kuko byo baba biba byinshi cyane ndaja kubiraba umva ko yapfiriye i Geneva mu Swiss uwa kabiri Ntare wa gatanu ari we Charles Ndizeye nawe yavutse mu 47 mu kwa 12 itariki zibiri zo kwa 12 1947 Igitega nibaza ko ariho hari ingoma y'ubwami ikirimba c'ibwami sindahibuka neza ariko umenga hari uvuye mu Magarama uja kuri Jeto ayishuri bita Jeto no kuvuga ugenda mu kwibarabara rya rica mu Geta ikaja buza Bujumbura utarashika kuri Jeto hari ahantu bava ngo hari ikirimba c'umwami sinabwe hashike mu Rwanda arahabona ndi kwibarabara niho yavukiye urenganye mu Magarama ndibaza niho yavukiye urumva kubera yari umwana w'umwami hanyuma atwara ameze nk'ukubise kudeta ya mbere niko novuga akomboye cyahingira baramwoheje kuri afise nk'imyaka 18 urumva muri ku itariki 8 z'ukwindwi 1936 mu gihe se wiwe umwami umwe wa mwami wa mbere Mwambutsa bangira icenge yari mu Buswisi urumva mu Buswisi hanyuma nawe acaramukura acarahaja nibaza ko bamwe bavuga ko yari kuyoshwa n'abasirikare bahari bamwe bajya ba Michel Micombero hanyuma nta mwanya munini yatwaye nawe baca baramukura we yatwaye no kuvuga yagiye mu kwindwi avanwaho mu kwicumi na kabiri mu kwicumi na rimwe tariki 28 gutyo 1966 nubwo yatwaye amezi hanyuma uyu nawe yaciye uko navyumvise nawe yoba yarahunze sinibuka neza ukuntu bamukuye ariko nawe yarahunze hanyuma ahunze uko navyumvise sindabizi neza umuramusha kunkosora mugaba igikuru mvuga ko ataramvye nawe urumva ko ngo yayaronse ahantu aronka ikiraka cyo zaragurisha ibigwanisho muri Afrika hanyuma aza mu bintu vyo novuga vya business mu Buganda hatwara umudiktateur bitwa Idi Amin Dada hanyuma Idi Amin bagaza vyumva no Micombero murantunga Micombero avyumvise ko Micombero yamukubise kudeta no yamukuye mu 2006 avyumvise acabwira Idi Amin ko yomumuha Idi Amin ngo acaramuhenda ngo ahantu ndakujana kwinezereza acamushikiza i Burundi ngo bamwiciye Igitega nawe ngo bamwica kabisa nabe ku buryo ngo nimva yiwe bagiye guta mu zindi mva hari mu 1972 mu kwezi kwa kane vyari bishushi Burundi bariko barica abantu benshi umwe bamushize mu Burundi rugo abantu bariko baricwa baramuta ahantu baramujugunya ari umwami ari umwana w'umwami kandi yarafise imyaka 24 urumva yari muto cyane gozi kabisa muto cyane imyaka 24 vyiyumviriye ubwo niwe novuga wambe atanguye gufakira muto cyane kandi novuga ko yishwe nabo bategetsi b'abarundi
hanyuma yaciye umva ko yakuwe na kapitene Michel Micombero, nibaza ko atamurundi atamuzi Micombero, novuga ko yabaye icamamare mu kwica abantu benshi muri uwo mwaka w'1972. benshi bakunze kuvuga abahutu yishe, ariko yarishe n'abaganwa, ndibaza bajya ba Kamatari n'abandi ko babishwe n'uyu muhizi. Bagaza rero Michel Micombero, bakaza ko yakenda muvuga cyane. Michel Micombero kapitene yavukiye mu Rutovu, sinibuka neza mu Rutovu. Bagaza uvuye kuri zo yo mu Rutovu ugafata inzira ija Kajondi, umwe yaba kwibarabara utaraja kure cyane, sinibuka ko yari Bagaza, hanyuma ahaba Micombero undi nawe akaba hirya uri kogera Kajondi. Sinibuka uwaba hafi yo yarisiye mu Rutovu hagati ya Micombero na Bagaza. Micombero Bagaza, ariko neza Micombero ko ari we yayegereye kuri zo mu Rutovu. Abahayegere mushobora kunkosora sinkivyibuka neza, haraci imyaka 30 ndahavuye canke narenga. Umva ko yavukiye aho mu Rutovu, komene ya Rutovu, mu kwitariki 26 z'ukwezi kwa Gitugutu, nukuvuga kwezi k'umunani mu 1940. umva 40, nuvuga ko mu bisanzwe yaruta uwo mwami wa mbere yaje gukura. Hanyuma atwara kuva 2008 z'ukwezi kwa 11 1936. Icyo gihe akubise coup d'etat yirukanye umwami wa nyuma twabaye mu Burundi, acavanaho n'ubwami ashiraho repubulika. Aca aratwara gushika 1976 itariki 1 z'ukwezi kwa Munyonyo 11 nawe nyene, ndumva yarakwije imyaka 10 kwiyatwara. Hanyuma aca kugwa na Jean Baptiste Bagaza, turamushika Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ico gihe mbega Micombero yapfuye uruki. Umega Micombero nawe yagiye muri za Somalia, hanyuma ngo araniga i Mogadisho, ariko nawe yagiye gupfira muri Somalia. Baravuga ko yoba nawe yararozwe, yarishe ukuntu ngo umutima warahagaze i Mogadisho afite imyaka 42 ku itariki 16 z'ukwezi kw'indwi 1983. Urumva ko afite imyaka 42 i Mogadisho muri Somalia. Ubu ni kapitene Michel Micombero. Michel Micombero ahavuye yakubise coup d'etat na Colonel Jean Baptiste Bagaza, Yohani Baptiste Bagaza, nawe nyene wo mu Rutovu, nkuko nabivuze irya ibarabara riva za Rutana rica mu Rutovu rigasubira kuja Matana rikaja Bujumbura. Novuga ko ushobora kuhagera n'amaguru, usubira ku Burundi ushobora kugenda umwanya munini n'amaguru, ntabwo wabana kure cyane. Ndaja gushika ku kintu kimwe nja kuvuga ngize kuri Buyoya. Nawe yavutse Gitugutu 2009 1946. no kuraba ko urumva ko Micombero amurusha nk'imyaka 6, nawe yagomba kungana n'ujya mwami ntare bari baje gukura imbere ya Micombero. Atwara Uburundi kuva ku itariki imwe ya Munyonyo akuye Micombero 1976. Icyo gihe nafise umwaka umwe kubifuza kumenya uko ngana. Hanyuma sinabwo namubona, ntabwo nankizi kude ntazwo nazibona nkiri umwana. Hanyuma nawe aca kugwa na Peter Buyoya kuri 3 z'ukwezi kw'icenda 1987. Nari meje primaire, ndayibuka ijya kudeta ya Jean Baptiste ya Pierre Buyoya. Hanyuma aratwara nawe nyene kugeza ndahashika, yaratwaye kugeza 1000. Uni Bagaza umva rahavuye. Bagaza niwe novuga ko yapfuye neza musanzo, uko Bagaza ego yari inyegeje canke yanahunze kugeza aho za Frode bagifatiye baramutuma karaga ku Burundi. Umengera yaragize n'umugambwe sinzi umenga bahita Parena, umenyaza ko yapfuye urupfu rusanzwe, sinzi ikintu camishe kuko nayo yagize imyaka 69. Ababizi mumbwira, mugabo yapfuye ndibaza n'ingwara mu Bubirigi mu 2016 afite imyaka 69. Urumva n'imiburi wewe nuvuga ko yaraburiye, kuko tubisuyemo umwami wa mbere yari afite imyaka 35 ari mu buhungiro, uwa kabiri imyaka 24 yishwe
ahajya Igitega nawe nyene avanywe ahantu mu buhungiro bamunuva ko bamwivye, hanyuma Micombero 42 bavuga ko ashobora kuba nawe yarishwe, nubwo nibaza ko boneka ko yapfuye mu bitaro, hanyuma Bagaza nibaza ko ari umuntu yoba yarahambanywe iteka muri abo bandi navuze. Ngarutse ku mwami Mwambutsa, umenga ngo yoba yahambwe muri Suisse, yavuze ko batohirahira ngo bamujane mu Burundi, aza ko yashashwe n'ibintu yagiye arabona mu 70 na kuva mu 76 gushika 72. Hanyuma amaze kugufa, imiryango bumvikana ko kwirikiza ivyo yashize avuze, mu nyuma umenga baragomvye kumuzura ngo bamugarukane kuri ba nkuru nziza, mugabo aravyanka. Amafamiye arahaguruka ati umutama yavuze ko adakeneye kuja mu Burundi, ibintu nk'ivyo. Ivyo navyo neza ko bitari ngombwa ko ndabivuga cane, umuntu ashobora kuja kubitohoza akatubwira neza uko vyagenze. Dukomeze rero, ubu tugeze kuri nde? Tugeze ku muntu bita Yohani Batista Bagaza. Uwo turamuhejeje Jean Baptiste Bagaza. Tugeze kuri Petero Buyoya, niwe wa nyuma kuri grille ya mbere, ku murongo wa mbere. Uwo wa nyuma ahereza iburyo ni Major Petero Buyoya, Major Pierre Buyoya. Yafashe igihugu, nawe yavutse mu kwezi kwa Munyonyo itariki 24 1949, nuvuga ko yari afise nk'imyaka 4-3 munsi y'Abagaza. Hanyuma atwara, nawe nyine avukiye mu Rutovu. wewe ahari ndahabona kubera igihe yatwara nanje nari niga mu Rutovu wanashaka. Ni nuvuga ko ari hagati y'ikaburimbi, mbega aya kaburimbi no ku Mutangaro, ni ushobora kuhabona ni hafi. Ariko rero ndabivuze kubera aba batatumva ko bavukiye mu Rutovu, hari hakuzi gatoyi, ariko bavuga ngo ni source dinire, ariko nibaza ko kavamo Ruvyironza, bakita Kigira. Baza bavuga ngo uwanyoye Kigira ntagirira, kubera abo bagabo batatu bose bavuka ahantu novuga ko bashora inka muri Kigira. Hanyuma Buyoya niwe yakuye Bagaza mu ku itariki 9, yatwaye kuva mu kwezi kw'icenda. Kenshi na kenshi bakubise kudeta, hari igihe iminsi ya mbere usanga hari akaruruva abantu bavuga ingene vyagenze, mu nyuma bakavuga ngo duhaye naka bari watuyobora. Rero vyerekana ko yatwaye kuva mu kw'icenda mu 87 gushika itariki 10/93. Ku bavyibuka canke ku bantu bakuze, ico gihe habaye amatora. Hanyuma habaye amatora, nuvuga ko ari umuntu hatakuze kudeta, urumva muri abo bantu bose twavuze, kuko we habaye amatora aratsindwa. Umugambwe Iprona ari wo yaserukira nk'umukuru w'igihugu canke nk'umukandida uratsindwa, hatsinda Frodebu watwagwa na nyakwigendera Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye aba ari we aca atwara, urumva kuva mu kwezi kw'indwi 1993. Buyoya yaragarutse gutwara, sinzi ko umuntu ko nogenda kuri chronologie, reka nkomeze mbandanya kugira ngo ntibihave bicanganya abantu bamwe bamwe. Ariko Buyoya nawe yagiye gupfa mu kw'icumi igihumbi 2020, kiyagiye ca yangwara bita covid. Nico bavuga ko ariyo yamwishe, afise umwaka 71 mu Bufaransa. Mu Bufaransa yagiye kwivuza ico gihe, naza ko akora mu bihugu vya Mali hariya muri Sahel. Hanyuma afatwa na covid, nibaza ko baca bamudepesha muri France, apfirayo afise umwaka 71. mugamba ko ariwe yarashaje gusumvya aba bandi bose. Kandi novuga ko nubwo Uburundi butamuhaye iryo teka ko yapfuye, ndibaza famiye imuri ruhande, usije kumva ko covid ishobora kuba yarabibuza, ariko novuga ko yarahagaze neza, yareka arikorera ivyiwe. Ntabwo yari mu buhungiro nka Mwambutsa, nubwo hari urubanza bari bamuciye mu Burundi. Ntabwo yari umwana mutoyi nka Ntare, ntabwo yari muri Somalia nka Michel Micombero. Bagaza novuga ko ari we yoya nkuko nabivuze yamerewe neza. Ndabivuze kubera umuntu yavuze ngo gapfa nka Buyoya. Buyoya novuga ko yapfuye afise imyaka ihagije, kandi afise icyo yafisiye famiye. Buyoya rero ahavuye nko nabivuze, hatwaye President Melchior Ndadaye. President Melchior Ndadaye niwe atangura kuri grille ya kabiri, muramubona hariya afise ikaravati y'ubururu.
hirya n'ubururu canke ni vert. Anyway, ubuyoya Melchior Ndadaye nawe yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa gatatu bakwita ntwarante, ntwarante 1953, avuka i Nyabihanga. Urumva ko ari we mu perezida muri aba perezida batatu bari bavuyeho bavuka muri commune Rutovu province ya Bururi b'abasirikare, niwe wonyene yari umusivile muri aba perezida batatu bari bavuye kuhava, hanyuma kandi atavuka mu Rutovu. Nyabihanga sinzi ko ubu iri muri Mwaro canke intara zarahindutse, ndi kuvuga intara za kera, ariko novuga ko ico gihe kwanza nta na Mwaro yari ihari, yitwa Muramvya. Mwaro ntiyari bwawe province, neza ko yitwa Muramvya, iri ku rubebe rwa Gitega, ndiyaza komine ya Gishubi na Ryansoro gato kumbure, hakurya ya Ruvyironza niho yavukiye. Hanyuma aca aratwara amezi atatu, kumbura amezi atatu atanakwiye, kuko urumva ko yimitswe mu kwindwi, baca bamwica ku itariki 21 z'ukwa 10 1993. benshi ije nari nkuze, urumva ibi narabibonye, sinabona aho bamica mugabo vyaradukoze ko cane. Yari afise imyaka 40, urumva ko yari afise imyaka 40, yarakiri umuyabaga, kandi bamwiciye, yapfiriye i Bujumbura mu makambi, kumbure Kampala canke ikambi maze igisirikare hariya. Urumva ko yapfuye akiri muto, atanatwaye na gatoyi, kandi bamwishindiriza urupfu rw'agashinyaguro. Hanyuma apfuye baciye habaye ibintu vyo kumvikana kajaga, ngo Kigobe Kajaga, bahashira uwitwa Cipriano Ntaryamira, nawe nyene yavutse mu 55 mu kwezi kwa gatatu 1955 itariki 6. Hanyuma atwara Uburundi inyuma y'amezi Ndadaye yapfuye, no kuvuga kuva mu kwa kabiri 1954, aca mu kwa kane, amaze amezi 2 gusa ku ngoma mu Rwanda. Bamukoroye mu ndege ari kumwe na General Juvenal Habyarimana yararongoye u Rwanda ico gihe. Urumva yuko nawe yari afise imyaka 39, nuva ko yangana Givoroteke na Ndadaye, ariko urumva ko harimo ubudasa butoyi, aguye i Kigali kuri aeroport i Kanombe. Urumva ko nawe yapfuye akiri muto, kandi apfa urupfu rubi ko mu kirere. Nyuma niho navuze ko hari abo nja kwihoza, kuko ahavuye Ntaryamira baciye bashira Silvestre Ntibantunganya, nawe ahakugwa na kudeta ya Buyoya, yarigaruye amukora bita kudeta mu 87. Sindamuvuga cyane ko yakihari, nashaka kuvuga ko ndi kuvuga nyine abandi bapfuye, umva ko yagize Imana ararokoka, ariko nawe yarabuze umugore wiwe igihe bica Ndadaye mu 1993. Sinohabera ko ari mu rupfu, mugabo nabumva ko yabuze abiwe. Hanyuma uyu Domitien Ndayizeye nibaza ko akiriho. Hanyuma Ndayizeye yahavuye haje uyu wundi muhizi, Pierre Nkurunziza, nibaza mwese mucibuka ko umuntu ashobora kuba ariko araraba iyi video. Pierre Nkurunziza nawe novuga ko nagira ngo yavukiye Ingozi, ko benshi bakorwa ngo ava Ingozi. Nibaza ko kumbura Ingozi ariho abiwabo bava, kuko amakuru nasomeye avuga ngo yavukiye muri Bujumbura. Mbwa yavutse mu 1964 mu kwezi kwa 12 itariki 18 Kigarama. Nako ndarudiza njya mu Kirundi, Kigarama. Kirundi ndaza ndacibagira gake gake. Hanyuma atwara Uburundi kuva mu kwa 10, kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa Gitugutu cya 8 2005. Novuga ko bavuye mu ishamba, niko benshi bavuga. Urumva ko bari bahije kubavuye muri za Arusha, bumvikanye ko bazoza batwara Uburundi. Hanyuma aca akugwaho n'ingwara, nawe n'urupfu rw'ingwara, mu kwezi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. nawe yari afise imyaka 55 mu bitaro vy'Ikarusi. Bamwe bavuga ko yishwe na COVID, hari abandi bavuga ko nawe nyene ashobora kuba yahawe isumu. Mu ncamake rero bibonekana yuko abantu bagiye batwara Uburundi, ukuyemwo aba babiri navuze bakiriho, abandi
kumbere nabagaza ariko nabagaza ashobora kuba yishwe n'indwara ijanye n'ubuzima yabayeho kuva akuwe ku butegetsi atangura kuba mu buhungiro birashoboka ariko abandi urumva ko abandi urumva ko umwami Mwambutsa yapfuye n'indwara kandi ashobora kuba yatewe n'intuntu igihe yari Geneve Ntare wa gatanu ariwe Karoli Charles Bangiricenge apfa afise imyaka 24 yishwe nk'akayabu Michel Micombero nawe ashobora kuba yarishwe muri Somalia afite imyaka 42 Jean Baptiste Bagaza namuvuze ko Pierre Buyoya nukuvuga we yishwe n'indwara nta sinumva abantu binuba ko yoba yararozwe mugabo umva ko afite imyaka 71 niwe muntu yapfuye akuze gusumbya aba bandi bose hanyuma Melchior Ndadaye Cyprien Ntaryamira bapfa ubwo gashinyagaro kandi bakiri bato na Pierre Nkurunziza nuvuga ko yarakiri muto agifite imyaka 55 nico nashaka kuvuga ko umengo abantu bacu bagiye bapfa imfumbi yimbi hanyuma uwo muntu waheze commentaire ngo umuntu yopfa nka Buyoya nibaza ko atari yapfuye urupfu rubi ugeranije n'abandi bantu bagiye batwara uburundi sawa hari cyo nasiyimvye hari cyo nabeshe ushobora kwemeza nta kibazo kubisigaye mugira umunsi mwiza hanyuma niba gutwara ngo utwara Burundi uzoze uriyubara mukomeze rero mukomeze musengere uri ku butegetsi ubu hanyuma mugire umunsi mwiza mwese abariko murumviriza iyi channel mugire abone subscribe like na share ikindi bakora iki partage okay sawa rero tuzoba dusubira bye